bakunzi b'ikiganiro ku kivi turabahaye ikaze mu kiganiro canyu. Ikiganiro cuno musi kiza kutwereka ibikorwa bitandukanye umukuru w'igihugu yaranguye i Bujumbura no hagati mu gihugu muri indwi irangiye. Nyenicubahiro Petero Nkurunziza yatanguye indwi yugurura icese ivuriro rishasha riri muri komine Kinindo ryitwa Kira Hospital. Ku munsi ukurikira aronswa agashimwe kitiriwe Abeto imbere yuko afata urugendo rumushikana mu gihugu ca Uganda ku butumire bwa mugenzi we Yoweri Kaguta Museveni. Tariki 2 Ntwarante 2015 umukuru w'igihugu yaruguriye icese ivuriro rishasha Kira Hospital riri muri komine Kinindo yakiriwe n'intambo n'imbyino ndangakaranga. Umukuru w'igihugu yaragenduye iryo vuriro riteye igomwe rya kijambere. Iryo vuriro rifise aho bavurira abana, iyakirira ry'abavyeyi, ivyuma bigezweho biraba mu mubiri indwara z'umugwayi n'ibindi. Reka ndaguhaye perezida wacu ndagushime ngushemeza muvyeyi wacu habwa impundu heza kikwa murongozi mwiza twe turi nyuma yawe tekwa imibungo yatewe abagabo reka kukura bikwiye uri umugabo wowe wakuye igihugu mu mwiza ukagishira mu muco w'akazoza keza uri mwiza igihugu carangwa n'agatoro ukwishira n'ukwizana vyari umuziro agacinyizo akarenganyo intwaro z'umukazo vyari vyatsinaro abarundi twari mu mwiheburo ucuhaguruka nk'umugabo w'ibanga uhaguruka n'ubutwari no kwitanga urakenyera ziraguma ku rugamba uritanga utiziganya utsinda abansumirinda umwizera abarundi bari mu mwiheburo niwirambire se barundi niwirambire wewe karorero Iryo vuriro rizofunyira urugendo n'uburyo abantu bahora baja hanze kwivuza kuko rifise ibikoresho bigezweho n'ubuhinga buhanitse. Umukuru w'igihugu yaramenyesheje kandi ko ivyo bitaro bishasha bije vyiyongera ku tundi twigoro n'ingingo leta y'u Burundi imaze gufata mu ntumbero yo korohereza abene gihugu mu kwivuza no kuronka imiti. Iki gikorwa c'iteka tuba tukirindanye gishika kuva kera. Banze se mwebwe mwese batumire bahire muri ngaha tubanze dukeze cane abene wacu barondeye n'abafasha kugira ngo badoshikane ku iterambere ryiza yo tuma tugira amagara meza. Iki gikorwa kiri mu bikorwa vyerekana yuko hari abarundi benshi bakunda igihugu cyabo.
ngira amaze ngeze cyane abarundi bene wacu bari basanzwe barangura imirimo yabo mu bihugu byo hanze kandi bari bifise ntaco bari babuze ariko kubera umutima wo gukunda abarundi bene wabo no gukunda igihugu cabibarutse baragiye kurahura ubumenyi mu bukerebutsi n'ubutwari n'ubuhizi none bashimye neza yuko ivyo baronse hanze batubikorera abandi gusa ariko bonezerwa cyane baje kwikorera bene wabo bari mu ngorane bari mu bukene kubw'ivyo rero bene wacu baje kugira ngo badufashe guteza imbere amagara y'abantu mu Burundi duhereye ku baturongo ibikorwa byose byarangutse no hantu tubasabe twese tubakomera amashi Ninakaryo tuboneye gutera kamo barundi bene wacu bafata karorero kuri abene wacu bigoye bakaza mu bukire dufise bagaheba byinshi bafise iburaya n'ahandi bakaza kugira ngo bateze imbere igihugu cabo abarundi rero bafise ubumenyi n'ubutwari n'ubuhizi babuzane imigambi yo guteza imbere igihugu cacu Burundi racuzuye kubw'ivyo rero mubabera karorero mubabera urufunguzo ku byose bishoboka mu gihugu cacu turabashimiye cyane kandi yuko benshi ibyo batweretse hano bazakura akarusho hari ibintu bimwe ingwara twagwara nga mu gihugu cacu Burundi wayigwara kutangura kuganya abaganga bene wacu basanzwe bakorera ngaha bashaka kwandika urupapuro ati kwakwanyu ugende mu Buhindi uje muri Amerika uje Buraya uko tabyo dushoboye ngaha none kubw'ivyo ibi bitaro vyiza cyane bitubereye inyishu murakoze cyane dufise abarundi benshi badandaje udutongo badandaje akamodoka bafise baterereje abo bavukana kugira ngo baze kwivuza hanze ukaraba amatike bitwara y'indege ukaraba ukubaho muri byo bihugu byo kwivurizamwo uburyo bitwara ukaraba kwivuriza muri byo bihugu uburyo bitwara aha tuvuze abasanzwe bavuzwa n'amashiramwamwe afasha gutegura akazoza abakozi ba leta uburyo bwagenda hanze ni bwinshi cyane gose ariko sinkekira neza yuko haruhande yuko bino bitaro bije kudufasha kwivuza bigiye kandi no kusahiriza ubutunzi bw'imiryango kuko hari imiryango myinshi yahonereza ubutunzi bwabo bwo kwivuza kubw'ivyo rero dutiye akamo barundi bose yuko imbere yo kuja kwivuza hanze babaganga bacu bahora twandikira impapuro zo kwivuza hanze ntiyagishoboka ubonye Burundi habonetse bazorandika makete baturangira ngaha kurikira hospital uko byose biriho abaganga bishoboye babinonosoye abahinga bariho nta kimwe kibuze ndetse n'ibikoresho bakoresha baturetse ko ari ibikoresho bigezweho banadusiguriye ko ibikoresho bafise byo bari nk'ivya mbere muri Afrika ku barundi rero bacu bene wacu bari ngaha bifise ndamuze murindire kugwara zamuraza baze barapimura hakiri kare ingorane zitaragwira ko kwikingira ari ikintu gikomeye cyane kuko abantu baza kwivuza bagwaye kandi ngaha boza akabarabira ntimwinde kuja mu bapfumu muze babarabire hano hakiri kare ingorane muba mufise mu mubiri wanyu mu butware mu bugendane mu buzi hamare mu ikingire ingwara hakiri kare ico ni ikintu gihambaye cyane ikindi kivuze ndabizi kuko hari abarundi bene wacu nabamwe mwe dukorana hajya mu biro by'umukuru w'igihugu mu namashinga amateka mu namankinguza amateka mu bakozi ba leta bakora ahantu ugasanga umunsi uri izina aduciye mu myanya y'intoke kandi twari tukimukeneye kubera gutipimisha hakiri kare ngo amenye ingorane afise yarangije ashimira abagize ico ciyumviro ciza cyo gutanguza ivyo bitaro biteye igoma Perezida wacu mbega muramuzi ni Petero Nkurunziza ndabarunda gakunda Burundi
Petero Nkurunziza. Ishirahamwe Always Be Tolerant mu mfunyapfunyo abeto bisigura kwama wihangana vyarateye iteka umukuru w'igihugu c'u Burundi mu kumuronsa agashime kitiriwe amahoro muri Afrika mu kiringo c'umwaka w'ibihumbi 2014. Your Excellency, awarded to His Excellency Pierre Nkurunziza, President of the Republic of Burundi, for his tireless effort to bring peace to Burundi, a freedom fighter, peacemaker, and the hope for Burundi people. Your Excellency, Your Excellency, also the icon goes with a peace flag. This peace flag has the values. It's not only a piece of cloth, but it has values inscribed on it. The values of tolerance, peace, respect, appreciation, and coexistence. Thank you. Aho rero iryo shirahamwe ryamugomye ku mahoro yagarukanye mu Burundi bikaba vyabereye akarorero keza muri kano karere muri Afrika eka no kwisi yose. Iryo shirahamwe abeto rifise icicaro mu gihugu ca Uganda rikaba rifashwa n'ibihugu vya Buraya mu migambi yerekeye amahoro. Ako gashimwe kamaze kuronswa imbonezwa zitanu za Afrika harimwo Nelson Mandela muri Afrika y'Epfo, Yoweri Museveni wa Uganda, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere muri Tanzania, Salva Kiir Mayardit muri Sudani y'Epfo na Meles Zenawi muri Ethiopia. Urongoye iryo shirahamwe Moses ati biranezereye kubona Petero Nkurunziza aronka ku gashimwe kamwinjije mu muryango w'ibihangange vyafashije u Burundi kuronka amahoro arama. Abo nabo bakaba ari Julius Nyerere, Nelson Mandela na Yoweri Museveni. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yarashimiye inzego zijejwe umutekano ku ruhara ntangere zagize mu kugarukana umutekano mu gihugu. Bagira fati kano kanya mwizera ry'abarundi bose abari mu nzego zitandukanye ngo tubashimire gose kubona aka gashimwe gatahutse mu gihugu cacu Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2015 katanzwe umwaka w'ibihumbi 2014. Nicitegererezo ciza yuko Burundi amakunga turabira hafi akanezererwa intambwe nziza tugeze ko mu gutsimbataza amahoro mu gihugu cacu Burundi mu karere muri Afrika ndetse no kwisi. Ubwivyo abarundi twese kandi ugashimira kacu kandi tukakirane umunezero twese twikomera amashi. Turakeje rero abarundi bafashe ya mbere na cane duhereye ku nzego z'umutekano uko twabivuze, duhereye ku nzego z'igisirikare n'igipolisi kuko nibo babaye ba mbere akararo keza ko kwerekana ko abarundi bishoboka yuko dushobora kubana dusangiye ibikorwa tugasangira kabisi n'agahiye ndetse tugasangira ubupfa no gukira. Turabashimiye kandi yuko izo nzego z'umutekano zafose n'akaryo keza kubwira zinde gufasha mu bindi bihugu. Mwumvise yuko twavuze igihugu ca Somalia, igihugu ca Centrafrique, igihugu ca Sudani, igihugu ca Haiti, igihugu ca Cote d'Ivoire ndetse no Misiri imbere twatwimirije kuzogenda gufasha mu gihugu ca Sud Sudan. Ibyo byerekana neza yuko inzego z'umutekano zakoze ku buryo abarundi baziyumvamo kandi bakora ku neza y'abarundi bose ku buryo n'amakunga bipfuza kugira ngo bafashe kugarukana amahoro n'umutekano. Ku bw'ivyo tubongira amashi. Tugeze rero ku musozo wishira mu ngiro y'amasezerano twaronse y'amahoro nayo gwaka intambara Burundi. Twatwaye dushize wa mugwi wo kumenya ukuri no kurekuranira. Basokuru bamaze yuko uja mu ishambo utazi ugaca impunutazi.
ni naco tema rero aka gashimwe turonse no munsi kaje guherekeza umugambi mwiza wo kunywanisha abarundi kugira ngo niyo ntambwe tugeze ko yo kumenya ukuri no kurikuranira noneho abarundi baze bashimirwe n'amakungu yuko batanga igikorwa bakagisozera neza nk'abantu bakunda igihugu cyabo. Nkabashimiye cyane rero rishira hamwe abeto mu Kirundi mwumva ko mu Cyongereza bavuga ngo ni always be tolerant. Mu Kirundi bivuga ngo igihe cyose wame wihangana. Barundi ivyo tuma tutihangana biriho. Ariko twashaka kwa byo twaciyemo byose nta na kimwe cyo tubuza kino gihe kwihangana. Umurundi wese amenye neza ko kwihangana kwashikanye musiba hehe umugezi. Mu ntege nke zacu ibibazo dufise twese tugize umutima wo kwihangana zijya ntege nkeya dufise zizotuma dushaka umugezi hambare dushike kwiterambere rirama mu gihugu cacu Burundi. Bano gashimwe kabera itara abarundi twese. Twumve neza yuko twaciye aho abantu batubona tugeze aho abantu batubona kandi turaja hose abantu akarere amakungu isi yose iratubona. Dukore tuzirikana neza yuko nico y'Imana kuri twebwe kugere twatamye kwa ciza camara n'umutekano mu gihugu cacu Burundi ibe intango no mu myaka iri imbere habanda nyaboneka abandi barundi bashobora guhabwa ubushimwe ku buryo bizotera iteka igihugu cacu. Abafaransa baramaze bati la paix n'a pas de prix. Bisigure yuko amahoro nta giciro woronka woyaha. Ntituyanjanjwe ko rero ko twagize Imana tukayaronka bitugoye. Umurundi wese yateramire ijoro n'umurango. Aya mahoro duze tuyarage n'abana bacu abuzwe nabuzukuruza igihugu cacu Burundi kibere nk'iparadiso ndetse n'andi makungu yose bose baniganire kuza kwibera mu Burundi igihugu c'amatano muziki Imana yaduhaye. Nyenicibaro Petero Nkurunziza arahamagiriye abarundi kwakira ku gashimwe nk'umuco umurikira Burundi bubandanye butera imbere nk'umuzinga amakungu nayo abandanya butera iteka. Yarongeye arababwira ko amahoro afise igiciro ntangere kandi ko ari itunga ridasumwa kandi ridashumbushwa. Ku bwa Perezida Nkurunziza aho gashimwe n'ikimenyetso cuko amakungu iyo ava kagera ashimishwa ibikorwa Uburundi urangura mu kugarukana amahoro mu gihugu no mu bindi bihugu. Ivyo birori vyarangiye mu kanyamuneza ntangere.
abarundi sinzi baramukeje n'ubu butumwa bwo kumukeza bukabandanya bushika. Inyuma y'ivyo birori umukuru w'igihugu yaciye afata urugendo rumushikana mu gihugu kibanyi ca Uganda ku butumire bwa mugenzi we Yoweri Kaguta Museveni. Intumbero y'ugo rugendo kwari kubikweza ivyerekeye gutsimbataza amahoro muri kano karere no ku ntambwe igezweko mu kugarukana amahoro muri Afrika, ukaba nkako Burundi n'Ubuganda buri hamwe mu rwego rwa AMISOM ruhurikiyemwo inteko mpuzamakungu zijejwe kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia. Ari navyo nyene icubahiro Petero Nkurunziza yashikirije mu kiganiro yatanze aganutse ashitse ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Twitavye ubutumire bwa President Kaguta Museveni cy'u Uganda. Ubisanzwe muze neza yuko aciye iminsi mike yatukoze inama yaduhuza twese abakuru b'ibihugu mu karere mu buseruko kisha mu gihe Afrika muri seruko, ariko kora yuko twifuje ko tubonanira muri iyo nama akaba yafatse ibyo mufatira, ni naco tumace yifuza ko twomusanga hariya Uganda ko yatuganire cyane ibintu bitatu. Ni ikintu bwa mbere kijaye yuko musanzwe muzi ko dusangiye ingabo, twarutse ingabo mu gihugu ca Somalia, twatugeze ahantu rero turaba kuva tugitangura. Musanzwe muzi neza yuko Burundi hamwe n'Ubuganda ari bo bihugu bibiri byatafashe ya mbere mu kurika abasirikare mu gihugu cyo muri Somalia. Ariko rero twaritiza kuganira ku bijanye no kuraba ico gikorwa ko cifashe nuko twobandanya tushigikirana muri ico gikorwa twatanguye kugira ngo umugambi w'amaro twiyemeje muri Somalia uteruje imbere. Ugira kabiri ni bijanye n'imigenderanire hagati y'igihugu cacu Burundi hamwe n'igihugu c'u Uganda. Ubwo musanzwe muzi neza yuko dufite n'imigenderanire haruhande ko amwishamwe y'umuseruko, dusanzwe dufitanye n'imigenderanire itari mike hagati y'abarundi n'abaganda kugira ngo turabe ivyokorwa kugira ngo ibihugu byacu bitere imbere. Ubugira gatatu byari bijanye cyane no kuraba ibijanye n'ishirahamwe rya Afrika yo mu buseruko dusanzwe turimwo kugira ngo turabe koko ukuntu tworushiza gutera imbere dufatikanije n'abandi imigambi twiyemeje dushobora gukorera hamwe cyane muri Afrika mu buseruko, tukara ukuntu dushobora kuyitunganiriza hamwe, ari ibibazo dufise tukabiyaga cankwe ibigoranye tukabimenya kugira turakuru twofashanya. Ku munsi wa gatanu umukuru w'igihugu c'u Burundi yaciye aje gushikiriza icese itanki y'amazi mu Gatunguru. Iyo tanki izokwiragiza amazi meza ku rugero rungana na metero cube 120, ikaba izofasha imiryango itari mike iba mu Gatunguru, Gihahe na Gasenyi. Abanyagihugu baragaragaje umunezero udasanzwe mu mvyino no mu ntambo. Umukuru w'igihugu yarashimiye ishirahamwe rishira imbere gukingira ibidukikije kuko amazi afise akamaro kanini mu buzima bwacu. Amazi meza atuma abantu basa neza kandi bakagira amagara meza. Yarongera hamagarira imvukira n'abene gihugu kubungabunga amahoro n'umutekano, kandi aranabamenyesha ko umugambi wa leta wo kuronsa amazi meza umaze gutera intambwe ishimishije. Twashaka kubabwira yuko n'abahinga bavuga neza yuko ibice 70% vy'ibiriya wacu iyo mubona tutemberana, ibice 70% bigizwe n'amazi. Murumva ko amazi ari kirumara mu buzima bw'umuntu. Mwiyumvira ko ciza cyane rero. Bisigura neza yuko abantu bose bazoca ngaha bakanywa kuri ano mazi bakayatekesha, muzo muri ko murabungabungira amagara yabo ku bice 70%. Tuje gukeza rero irishira hamwe. Turarikeje cyane kuko nishira hamwe riri mu mashirahamwe menshi
amwe tuvuga ko adaharanira ivyicaro vya politike mugabo ariko arakora ibikorwa vyiza bigaragara ngaha ku banyagihugu. Sandi mashira hamwe yo bafata kwa karorero ko n'umugambi mwiza ugaragara uboneka wo gushikiriza abanyagihugu amazi meza abandi bakora yindi migambi, kuko amashira hamwe ajeje gushigikira abanyagihugu aho leta idashoboye gushika. Kubw'ivyo rero banyabujumbura mwese muri ngaha ndabasaba kandi kigoro dukomera amashi cyane irishira hamwe ribakunda gose kandi ryabashike mu kwaroza amazi meza. Twashaka kandi gusaba n'ayandi mashira hamwe ndetse n'imvukira n'abatari imvukira benshi bafise uburyo ahubwo buryo naco bwo bamarira mutiyumvire guteza imbere bene wanyu. Ufise uburyo ukabuteza imbere bene wanyu biri muri za nyigisho tumaze imisi dutanga zo gukunda igihugu kubateza imbere. Muri leta rero ngo twavyemeje kubashikiriza amazi meza, turazi neza ko dukeneye n'abandi bafasha imigambi y'iterambere nk'amashira hamwe n'abikorera utwabo. Niho duteye akamo kugira ngo muri uwo mugambi aho tudashoboye kunyaruka muhatubere mushikire leta kugira ngo abanyagihugu bose mu myaka mike bazaronka amazi meza. Abanyabujumbura cyane cyane abanyagisagara no ngaho Bujumbura, amazi y'imvura n'ubutunzi bukomeye cyane. Turashimiye kuri amatari w'intara ya Bujumbura kubijanye n'amazi y'imvura rero, cyane cyane mwebwe muri ko murubaka ngaha mu ntara ya Bujumbura. Iyi ntara ya Bujumbura irimo amazi meza kandi menshi cyane. Aya mazi n'uguri no munsi ntiworaba aryoshe gusumvya ifanta. Mbere zo naje nzandaza kuvoma amazi yo kunywa n'ubusa aryoshe cyane gose. Nashaka kubera ko amazi ari ubutunzi bukomeye cyane. Hamwe abanyabujumbura mwoja hamwe mwogira umugambi mwiza ku buryohe bwa no mazi, ukagira umugambi hinguro ry'amazi mukaza murayashora namwe mu gisagara ca Bujumbura no mu bindi bihugu. N'amazi aryoshe cyane. Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu yaciye aja muri komine Kanyosha ahitwa Busoro kugurura icese ivuriro. Iryo vuriro naryo ryubatswe mu bikorwa rusangi vyama bikorwa ku misi ya gatandatu. Umukuru w'igihugu yarashimiye abarundi baba mu gihugu ca Swede bo bashoboye kuronsa iryo vuriro ibikoresho bitandukanye vyankenegwa. Uno munsi n'umunsi mukuru. Umunsi mukuru eriki? Umunsi mukuru ko twaramutse tuje kwinjira icese. Ibitaro twebwe abanyagisagara twiyubakiye mu maboko yacu mu bwenge bwacu, ngira ngo nibo bwa mbere bibaye kuva Kanyosha ibayeho kuva igisagara ca Bujumbura kibayeho. Igihe gwa gasore dushikana ku ntaye kwikukira, iyo tuza gutangurana urunani gwa runani gwa gasore tugira ngo ubumwe tubukamisha ibikorwa navyo dushikane kuki kwiterambere. Iyo dutangura ujya mwaka 1962 ata kindi kintu kiduciriyemwo tuba tugize he. Murabe namwe no munsi twari twaramugajwe nuko cyo kuronka ibitaro ari uko turinze kurindira leta kwibizana canke umugira neza. Imyaka 50 irahera twicaye ngaho, none rawe no munsi twarahabonye dusigaye twiyubakira amavuriro, ibitaro, tuvuye kugura amazi meza muri Bujumbura. Amazi meza azosangira n'abanyagisagara nabo muri Bujumbura. Ahepfo tuko tuyubakira ishure rigerekeranye 1 2 3 zigerekeranye, twikomera amashi menshi cyane. Kuva ryari muri bwabone amashure agerekeranye yigamwe abanyeshuri bo mashuri mato mato? Twebwe twamenye ubwenge twiga mu mashuri atari etage, harakanta abana bubonamo. Kandi se kurindira amashuri yubatswe na leta n'amashuri twebwe twiyubakiye ubwacu. Niho narindi jo mbuni ngahe twubaka ishuri zigerekeranye tutarindiriye leta, tutarindiye
abanyamahanga bita abagira neza ba mbere mu gihugu cacu Burundi ni twebwe abarundi nyene. Raba n'abashiki bacu bene wacu bari mu gihugu ca kure kubera amahoro bakoze banezerewe kugeza naho nabonye niyo bari batibagiye bene wabo n'abasaza babo bacarunga ibikoresho vyiza bihambaye nabonye hano ngira ngo biri mu bitaro bikenya kubw'ivyo dokomera amashi bene wacu n'abashiki bacu. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yarangije ibikorwa byo kundwi mu bikorwa rusangi byabereye muri komine Mpanda zone Musenyi aho bariko barubaka ishure rikukira ishengero rya Methodiste ryitwa Heritage. Muri ico gikorwa cyo kubaka ishure Sebarundi yaratanze ifashanyo y'amabati n'isima. Avuye ngaho nyene icubahiro Petero Nkurunziza yaciye kwifatana na bene gihugu bo muri komine Ngagara mu kwegeranya amabuye yo kubaka ibiro vya komine. Ningaha dusezeye kino kiganiro naho ubutaha.